Nkundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana ngaha ku rubuga rwo kumugwa media turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye utameze neza no kwama usenga Imana kumbure ejo bizogenda neza turaje kugira ngo tubashikirize amakuru ariko aravugwa mu karere turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi no 11 mu bihumbi 2025. Abadukurikirana baravuga ati mbega ibintu vyifashe gute mu karere neza na neza turaza gusimbira mu gihugu ca Tanzania tubabwire bimwe biriko biravugwa mu ico gihugu. Ugwaruka jenzi ruherutse gukora imigumuko gwarahiye rurarengwa ko ari ngombwa ruhirike canke rukure ku butegetsi Samia Suluhu. Ati ibintu vyipanze gute inyuma yo gukora imigumuko nga mu gihugu ca Tanzania guhera igenekezo rya 2029 ukwezi kw'icumi mu 2025 rukananirwa rugateshwa rugahunga tundu lisu n'abamuyoboka bamwe barafunzwe kugeza umwanya abatafunzwe barashoboye guhungira mu gihugu ca Kenya. Ati none ibintu bimeze gute mu gihugu ca Kenya niho urugwaruka ruva mu bihugu bitandukanye rwashoboye kwiyorganiza canke gukoranira kugira ngo rukore ibitero sindamusiga canke imigumuko sindamusiga igenekerezo gicenda ukwezi kwa 12 mu 2025. Kubera iki gwashoboye gushira imigumuko kwiyo tariki abenshi bagiye baravyibaza ati kubera iki rutashoboye gushira ku yindi tariki gwemeye gushira ku tariki 9 zo 12 mu uyu mwaka nyene. Itariki 9 zo 12 niho igihugu ca Tanzania cashobora kuronka independence. Birumvikana neza ko ugwaruka jenzi gwashize kuyo munsi kugira ngo rushobore gukora ibintu rubuze n'umunsi mukuru wo kwikukira mu gihugu ca Tanzania ko woba aho ruvuga ko nta mpamvu yuko uwo munsi mukuru wo kwikukira woba kandi Samia Suluhu yaradukuye ko ubwigenge canke kwikukira twasigiwe na basokuruza. Ibintu nyamukuru ugwaruka gwa jenzi gwagiriza President Samia Suluhu nibi bikurikira rumwagiriza kuba ari umugenocideri. Ndabibutsa neza ko mu myigaragambyo iheruka cyane muri manifestation ziheruka hashoboye kugwa abantu barenga ibihumbi 3. Ico ni cegeranyo cyatanzwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Je me pose une question, est-ce que ibyo abo bantu ibihumbi 3 bishwe nabande byagenze gute? Murazi neza ko imyigaragambyo iheruka nkuko leta ya Tanzania ibivuga yari imyigaragambyo irimwo abantu bavuye mu mihingo itandukanye biboneka ko ari ibintu byari byarapanzwe kugira ngo bikogwe canke byari byarizwe kuva kera. Abantu ibihumbi 3 biravugwa neza ko boba barishwe n'abantu bari mu myigaragambyo bari bavuye mu bihugu bitandukanye. Murazi neza ko hariho n'abantu bafashwe bambaye impuzu za gisirikare aho ndavuga mu gihugu ca Tanzania mu myigaragambyo bari bambaye impuzu za gisirikare. None izo mpuzu za gisirikare bari bazikuye he? Bazihawe nabande? Bica vyumvikana neza ko ari ibintu byari byarateguwe birapanga byongera birashigwa mu ngiro. Abantu benshi bari baza ati kubera iki abantu ibihumbi 3 batoba barishwe nabo bantu bari mu myigaragambyo. Abenshi murabizi ukuntu iya mpirihima iri kirubakwa no kuvuga ko systeme nizazini nyene barakora icaha bakacegeka ku mu president aba ahari. Ivyo ndavuga ndabifatanya n'intambara iri muri Kongo. Murazi neza ko baherutse kuvuga ko igisirikare c'u Burundi catwaye intwaro kirimbuzi zigenda kugira genocide mu gihugu ca Kongo kandi atari byo. Murumva neza ko ari umupango uba ufise isano nibiriko birabera mu gihugu ca Kongo. Bisigura ko umuntu mastermind w'ibi bintu ashobora kuba ari umuntu umwe canke bashobora kuba ari abantu bamwe. Ibindi bagiriza President Samia Suluhu baramwagiriza kuba yarashoboye kwiba amatora aho bavuga ko bafise amavideo agaragaza bariko baritora abari mu butegetsi bwa Samia Suluhu ngo baraye amajoro n'amajoro bitora. Ibirumvikana neza ko izo kamera mbega ni bande bari bazifise izo kamera kubera ikizito bazari zifiswe nabo nyene bashaka guhirika cyangwa gukura Samia Suluhu.
ikindi baramwagiriza ko bafise amavideo y'ibinogo rusangi bagiye barahambamwo abantu bifata bafashe amasanamu mbega amasanamu bariko barahamba abantu mu byo binogo ni gute leta yo bikamera kandi bazi ko bo bariko barishira muri danger ibi byose birumvikana neza ko umugambi wateguye ari meme systeme iriko irakogwa mwaka karere ibintu bitatu rero bazoba baje gukora nibi bikurikira nkuko babishize kuvuga rwabo baravuze nti bazoba baje guhirika Samia Suluhu icya kabiri bazoba baje kuhoza bene wabo bafatiwe mu migumuko icya gatatu bazoba baje ngo kwisubiza agateka banyazwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu murumva neza ko ibintu mu gihugu ca Tanzania bitameze neza ibintu bibandanya bifata umurongo utari mwiza mbega leta ya Samia Suluhu irabikora kwiki mbega leta ya Samia Suluhu iko yitegurira gute kino kibazo ariko mu gihugu mu kirimi cy'ikirundi baravuga ngo canke mu mugani w'ikirundi baravuga ngo ibuye riserutse ntibiba ricishe isuka twizere neza ko uyu mutego leta ya Tanzania yamaze kumenya igiye no kumenya ukuntu iwukosora turakunda cyane mu gumaso mu dukurana turabakunda mbandanye mugira subscribe like share kuri no rubuga kugira ngo tuzokome tubashikiriza amakuru yizewe kandi agezeho turabakunda cyane bye bye.